umugore wanje agwaye nzomuvuza jewe ubwanje ngwaye mama wanje batoya banje umugore wanje umunsi wo kumwerekana nturagera ariko ishiza ni kimwe kazima ndamwemera sindakundana n'umukobwa ari mu gihugu cyo hanze nta narimwe ari mu gihugu cyo hanze n'uwo mu Burundi akaja mu kindi gihugu je ndiza ko tuca duhebana none ko atari umusani ntabwo akina film ntabwo ari umuririmbyi ega Sinatasha Sifani Lavine ntabwo ari Kersi Kamadnet ntabwo ari Gashuhe urumva n'umuntu ari behind yavyo n'umwana wanje bazubona kuri telefone imbere ya kamera sinzi maybe habe party nk'umunsi wa mariage umugore wanje bazomubona umugore wanje ndazi izina giwe ko ritabuzemo ariko wombye ati yapanga amazina ya Facebook yo ntayonzi cyangwa TikTok yo yitwa gute nivyo binakunda gukoresha abashaka rero kumukurikira bagende kuri TikTok barondera ati madame yandi muri recherche azochatse ucumuzana ku makamera umuga ngo uyu niwe musheri wanje hamuyawana hamuyafanya ni impamvu udapostinga umusheri ufise mu diaspora hezagira abafana banje hezagira nabamfasha ntibacike intege Mfise icyizere ko nzoshika one day wewe yushize umuntu kuri stats iyo bagushize kuri stats direct muhora wungu winziza ngahe kuri konte winziza ngahe ni postinga oya bishitse oya nta bishika nyine kiretse kusaba okay nanje muri buca feta nzomuposta ndubaho ubuzima bwanje bwa kera ariko butuma no musi mbajeho ego rero ndavyibuka kenshi nkababara ariko kenshi mbabazwa no nkorogora mosozi kubera ukwishimira aho ngeze cyanibuka niyo mpaya kintu mama wanje ngakatijekera kwiri Asha ni weekend nyene kera nari nkubitiswe mbayeho nabi mama wanje agapamba niki ariko no musi nkabona yuko no mugurira igikwemba kambara chaque fois mbonye umwana shonje mbonye umwana afise ikibazo gisa nivyo nagize nubwo bitaba bisa normal magenio nosa mahera kenshi ndakorora mosozi cyangwa muri abasari bavuga ngo juste ntibikene ko mumenye wamuvyaye ariko umwana arahari STV every story matters. Bonjour, bon après-midi et bonsoir vana umuntu wese yabaherereye ndabaramukije cyane amoro imana bane namwe ndakunda cyane kandi murabizi bon turashima ndibaza ndi kumwe na Papa STV canke MC yandi bivana wewe uko mwita uko namwe ndavuze badukurikirana muri mu mande zose turabakunda kandi je ndabasengera rwose mu bihari ko ndabasengera nivyo ndabasengera serious rero abantu muri Arabi ndabakunda gose kandi ndabasengera cyane so rero n'umunsi ndi kumwe nandi impamvu ni nyabaki ibibazo byinshi kimwe canke bitatu nshaka kumubaza peut-être namwe mushaka kwamufitiye ko amatsiko reka kwanza d'abord tumwakire abaramutse nako ni sawa usufana vraiment nani usuka yose suko bazukifana no kuri ashaka ndagusigire yes ndabaramukije cyutsi namwe bakunzi ibiganiro bica kuri STV nkongera kandi ndabaha nikaze nongera kandi abashimira mwebwe mwese mudushigikira dushima 17,700 uko by'aba subscribers dufise muri aba bagaciro kuri twebwe tubasaba kuko twama tubibasaba muze murasharinga cyane ibiganiro byacu jewe nubwo mbando mu invite rero ndanabaha nikaze mu kiganiro canje murazi yuko ikiganiro canje ku bantu batabizi yo ndiko ndagikora aho ndi hose ndiko ndagikora nisunga guhanura kwigisha ndetse no guha agaciro buri muntu wese ndaguha ikaze rero ku yindi ncuro sinzi ivyo tuza kuyaga nivyo mbazwa ariko ndizera ko biza kugenda neza MC yandi ni inde d'abord amazina yose yo yukuri kuko abenshi usanga turi muri entertainment cyangwa muri industry usanga yita andi ariko usanga yitwa nk'indi zina usanga andi basirira bandanya andi ninde yavutse ryari yavukiye he NAC nishimwe Andi Cedric amazina ya papa na mama nishimwe nagise na mama wanje Andi ndagitwa na papa wanje Cedric ndagitwa na bamwita bibi niko mvuga sinda nyokuru wanje ariko no muhisi kandi Imana ibashe kumutegurira ahantu hiwe heza agibane no gira uburuhukiro bwiza yari umuvyeyi wanje nawe namwita mama ari no mubandeze mu bwana mu myaka yanje ya mbere gushika ku myaka 4-5 uko hama yavukiye mu Kinama muri quartier Muhinga n'umwana wo mwisi ashahanyene mu Kinama
nimwambona ntagase mu myaka y'imbere muzokwibaza ko mvuka mu Kinindo wapi mvuka mu Kinama hari kindi iki mu muryango w'abana bangahe navutse mu abavyeyi bose bonsa n'ufise abavyeyi bose ariko apana nsa okay mfisa ari wapfuye arazuka cyane mfisa n'ufise abavyeyi bose ariko umuvyeyi no wakuvyaye ariko kandi akongera akakurera uyaba kwije ibice 100% kuba umuvyeyi wawe niyo mpamvu mvuze ko nsa n'ufise abavyeyi bose kuri karanga muntu yanje mfise abavyeyi bose ariko kuvyagwa navyo na bose ariko narezwe n'umuvyeyi umwe wenda nabandi bo ku ruhande bagiye baramufasha ariko abavyeyi bamvyaye narezwe n'umwe mama wanje wenyene ariko bose baracahaje bose bariho ariko mbanze amakuru ya mama wanje cyane aya ubundi ntayo mbanzi hanyuma nkaba ndumvuka mu muryango w'abana bangahe gabaje twumve eka ni marure ni batanu nenda bazi cyane ko ndigirisha ama nkaba ndumwe mu bantu ndimfura akunda n'umuryango wiwe unkurikira ndamurusha imyaka hafi 5 urumva ko n'unkurikira n'agapetit kuntu kandi nkaba ndumwe mu bantu bakunda umuryango wabo cyane Pamwe batari banga andi yavukiye muri ba patron mukinaraga mukina Mariage benshi mani ibaza ko sana tuve twavukiye mu Rutana hariya za muntu zenya none kuvuze ko tudasa we kufise inzobe nanje nkaba nirabura umva mu Rutana rero ni heza bo muri make jewe kweli sinobesha kweli navukiye mu muryango bitahagaze neza cyane ariko kizima wakuze ibyo biramaze ndiko nishura ivyo wambajije nawe wabimbajije wari ufise kuvyibwira ariko uko biri kose ntivyari bibi cyane ku rugero rwo hejuru gusa jewe nagize ikibazo tu kuko narezwe n'umuvyeyi umwe umva maze kuba umwe ntivyagenda neza cyane ubundi iyo baza kuba ari babiri ushima nari mfise n'imikoshi ico gihe ariko ubu ntayo mfise papa wanje yarafise agafaranga umva yari amaze kuba afise ibintu nk'ivyo gaca batandeze ugasanga gukurikirana n'umuvyeyi ubuzima buri hasi kurusha kandi nari mfise ubishoboye kurusha ubundi ntiyabimfasha jusqu'à maintenant ntavyo yamfashije ariko urabona nivyo vyatumye no munsi mbajewe ku batabizi babimenye nimba nkunda abantu ni kubera ko nzi vina ciyemo uko nitwara kose nibuka ivyo nagiye ndacamo bigatuma nifata neza mpagacira umuntu wari wese ntaravye ubuzima afise ntaravye icari ntaravye ico ndamuruta n'ikingize kandi nkaba ndumuntu nkunda mbe munsi y'abantu bose donc name ndumuntu muto mu buzima ariko ndashaka kuba mu boss sinshaka kuba muto mu mahera kwiyemera mu bantu iki mfise ibinibi ariko inoti zo mu nzu ndazishaka ziratuma nzotunga umuryango wanje neza andi biramaze gushika juste ukagira ikomere cyangwa ukagira blessure ku mutima wibutse kahise kawe je nta kwezi guhera ntarize ariko sindirira mu bantu chaque fois mbonye umwana shonje mbonye umwana afise ikibazo gisa nivyo nagize nubwo bitaba bisa normal majeni ndonsa amahera kenshi ndakorora mosozi cyanibuka niyo mpaya kintu mama wanje ngakatsikera kwiri Asha ni weekend nyene kera nari nkubitiswe mbayeho nabi mama wanje agapamba niki ariko no munsi nkabona yuko no mugurira igikwemba kambara ndumva nishimye cyane nkaca mbona kandi ukuntu nanje no munsi ndi ikindi kintu umva ndi wa muntu ninspira abantu benshi ari abantu no munsi bicara urako nicaye nga inyuma yacu nuko behind abantu batobirabo no munsi nimba ari abantu barenga 200 inyuma yacu ya kamera bashengereye nibaza ko atacuri ntabo gushengerera umuntu bamumenya mu bintu bibiri mu byiza mu mateka meza cyangwa mu mateka mabi ndizera ntaho ndaca mu nta muntu ararengana numve ngo nivye ngo nagize iki ariko uko nitwara kose bifise iyo byavuye ndubaho ubuzima bwanje bwa kera ariko butuma no munsi mbajeho ego rero ndavyibuka kenshi nkababara ariko kenshi mbabazwa no nkorogora mosozi kubera ukwishimira aho ngeze naho mbona ndiko ndaje kuko imbere yanje je ndahabona hari waririmbye ngo je mfise ikizere ko nzoshika one day ndafise ikizere ko nzoshika kandi none munsi aho ndahashima so ibintu twigira mu buzima bon sindaje ku bibazo nyamukuru nagwamagariye ko nuyumenga n'ubu umuntu wepforo nyarutse sija ibibazo nibiraza ndiko wanze ndagira ari ibibazo shaka kwanza ko tumenya no kwanje navyo narinzi deja
kandi n'abafana bashaka ko bamenya MC yanditse papa STV utaraza muri ubu buzima bwa TV online bwo kuba umu youtuber cyangwa umu influencer bivana uko umuntu wese abyita wari uzi ko uzobiki cyangwa wategekanya ko uzobiki ko uzorondera ubuzima mu biki kuko twese ibyo twigiye sibyo siko kazi dukora nkaje sinigiye journalism nigiye by'ubutunzi zo mutunzi rero siko navuze ko nigiye ibintu by'ubutunzi ariko sibyo nkora okay nakuze nzi ko nzoba umukinya akomeye cyane niyo ndoto nari mfise niyo talent mfise gushika no munsi nico kintu nshoboye muri jewe indani kandi uragikunda bon ubu ndabikora ari nka sports kubikunda ngo hari ico vyo marira ariko niyo ndoto nakuze mfise nyuma yaho Imana ikirategura ikindi kizontunga cyo imva je narateguye indoto naragize indoto ariko Imana ifitiye indoto izombesha siyo ndoto muri ico gihe washobora kuronka donc anagasaba niyo ushira mama wawe je nahejeje ishure kubera umupira w'amaguru ni kuvuga kuva mu mwaka kuva mu 9 ngiye kwiga amashuri yari hejuru gato uraza ama programme ya Kongo na mahera menshi twari ha 70 combien mille ku kwezi kuri trimestre 275 sinibuka neza niyo mahera nariha ku kwezi muhira ntivyari bimeze neza cyane ku buryo nobagora ariko ca ndipambanira kubera wa mupira ari ukuntu twakina rero amashuri yarifuza kuba yafise abanyeshuri bazi gukina umupira bakagaruka gaserukira ishuri rero turagwanira ishure biratuma no kwiga imyaka yanje yose ya nyuma ndayimara ushika mu 12 for free bibaye ngombwa bakanancorera yarazi ubuzima bwanje yo mu nda namushimiye cyane Kalambe Christian Wasemba zero ubu tuvugana ari mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika ndamushimira cyane yaratubaye hafi jeje nyene n'abakinyi benshi cyane aba jeune tungana generation no kuri aradufu kandi yabikora ngo ashaka gusadukira umupira bo yarakunda kuzetala yacu twongere twige yarumva yarakunda sport agakunda kandi akaba afise n'amashuri umva yari yarahezagiwe rero nitwahezagirwa natwe nubwo ari kure yacu tuzomwibuka tumuhe n'agashimwe turavyizeye nuko niyo ndo turari mfise kuko na mama wanje yarakinye umupira cyane yaranasewe donc yaragushigikira mama wanje nta buryo yarashoboye bwo kungurira godio kungurira equipment ariko yarakunda iyo tala kuko nawe urumva yarabikinye kandi yaragiye no hanze y'ibihugu kubera football abakinye ngaho mukina amabenshi ndaramabwiye bo mumenya no kuba tomwibuka ariko niyo yari tala jusqu'à maintenant urazi ko niyo sport nkunda ku isi ni naco kintu ni na feelings mfise inyuma y'akazi urumva kana kazi iki nakazi hanyuma umupira nawo ni sport behind mbandiko ndabyohego yego misi yose afona best bideze kubesha misi yose yandi na muso natagize sport so rero tuje ku makesho nyamukuru yatumye ndagwamagara ngaha première question beaucoup de jeunes cyangwa bari muri industry cyangwa muri entertainment badufata uko tutacanga dufata ugutandukanye bivanye juste n'ibintu nabiriye bivana ama challenge yawe kandi nivyo bategetse ko bashaka mugabo umuntu wese no yimenya MC yandi ni umuntu atazomona mu bakobwa MC yandi namwe inzoga murabona ko kwa nwa Sprite namwe inzoga ariko apari yivyo twabonye MC yandi yaravyaye tutigeze tubona umusheri wiwe avant kandi twarakunda kubona abakobwa bazi imbere ya kamera bamwe akazira amavalize bamudiraga kandi beza ariko MC yandi aka kubera iki cyakabiri première question kubera iki babankira d'abord cyangwa cyo gihe kumwe n'uwo mwavyaranye deuxième question kubera ko mwavyaranye utamwerekana werekana umwana wonyene cyangwa uri muri abasari bavuga ngo juste ntibikene ko mumenye wamuvyaye ariko umwana arahari Jenny baza kubera ko udakunda inzoga kubera ko udakunda gutembera ko MC yandi nigera sohoka from sose nawe twaye kamera agiye kuzana amakuru kudakunda kabare sinovuga ngo sinokwinjira mu kabare kuko ari ibiganiro dukorera mu kabare ariko kutagakunda ni mu buryo bw'iwanje bwo kwiyubaka kuko jewe ukuntu manzi abajene benshi uko tubibona uko tubizi mu kabare harabasezaguza urashobora kugenda n'ibihumbi 200 mu kabare ukagaruka n'amahera taxi atayufise rero ikintu kinsesaguza 200,000 gashaho gisezaguza abandi moi aussi birashika utudufaranga nkaturonka rimwe ariko mfise ibintu byinshi shobora ku investisamo
atari ibintu byo konona ndafise famille umuryango wanje ndabagura ibiro 10 canke 5 vy'umuceri barakoma n'amashatsi urakoze mwana ijya miheza gira kankurikirana ariko akabare ngiye guteza imbere aba boss man ega abantu bene akabare bajya n'aba boss nubwo akabare kohomba baba bafise amahera yo kubaho urumva yuko mba ngiye kubateza imbere rero nkeneye kubateza imbere ndabateza imbere mu bundi buryo ndashobora gusohokana umuntu ngira akamaro ico ni cyambere cyaje nkasohoka ngiye gutuza guhindura ivyumviro ariko singende vya bindi vyagakuku bimwe vy'abajene biki gihe chaque weekend nsohoke nawe maybe woburimwo sinza ariko nimba nawe urimwo ndabahanuririye hamwe kuryoherwa ni vyiza kandi nanje nkazoronka nzoryoherwa ubu ndacaryoherwa gatoya kuko sindaronka ariko umunsi nzoronka nkavuga ati bo ndafise aho iwanje ho kuba inzu yanje nanje ntahamwo ntariho inzu maybe ndafise nakaduga nanje ngira kuko hajya nta muntu umwe atifuza gutunga umuduga nta ubaho n'umubebe abafise indoto yo gutunga umuduga rero nshaka kugera kuri iyo etape mvuga ati ndafise umuduga nibura umuduga ngiramo nanje n'umuryango nkaryoherwa nkideplace byoroshe hama canke ndafise muri konte ni miliyoni zingahe atakintu ndaronka nzozikoza urumva mvuga ati umwana agwaye no muvuza umugore wanje agwaye nzomuvuza jewe ubwanje ngwaye mama wanje batoya banje umugore wanje umunsi wo kumwerekana nturagera ariko ishiza ni kimwe kazima ndamwemera none ko atari umusani ntabwo akina film ntabwo ari umuririmbyi ga Sinatasha Sifani Lavine ntabwo ari Kersi Kamadnet ntabwo ari Gashuhe urumva n'umuntu ari behind yavyo n'umwana wanje bazubona kuri telefone imbere ya kamera sinzi maybe habe party nk'umunsi wa mariage umugore wanje bazomubona ko je ntegeza kugira mariage hama byari twitegereje je sikure cyane ico nico nizera maybe no havuga sanga ni habaye hahandi si byiza kwemerera abafana ico utazoshikako ariko nivyatangura gupangwa bien muzobana ndababwira itariki ni pop save the date ariko rero kubera umugore wanje atari umusani nje na Facebook yewe ntayonze nukuri rero je Facebook yewe na kuburyo no kubwira ati nuko nese ndakora he nukuri umugore wanje ndazi izina giwe ko ritabuzemo ariko wombye ati yapanga amazina ya Facebook yewe ntayonze cyangwa TikTok yewe yitwa gute nivyo binakunda gukoresha abashaka rero kumukurikira bagende kuri TikTok barondera ati madame Andi bandike madame Andi ya TV ari azocaza bavyanditse ushima yoza muri TikTok bagende bavyandike baje banamufollowinga je kuko ntabwo ndamufollowinga je ivyo TikTok si yanje siguye anje urumva je umugore wanje ndizeye ko ari mwiza kweli kame barabona n'ikibebe yamvyariye ni cyiza rero umugore wanje ni mwiza ndavyizera ariko si mwiza ku buryo no mwamamaza turasandire nabize kuri stats umva gute muniga wiye tu tantine wiwe rero umwana umugore nukuri wanashima yitwa Ndayisenga uwundi yibaza ko no ndamuvangana uwundi yitwa Ndayisenga tuzinanye ntawe yitwa Armela mangwa sasa iryo we uzi nitazirana Rusiya we ndarivuze abafana ba TV aha ndarivuze andeca nyiruka itazirano yitwa Nadra ntabwo ari izina giwe nitazirano oya yitwa Ndayisenga Armela ndamuzi kuri Nadra nivyo nabwiye nitazirana can you imagine umusara mweme mutimu ndare kumurondera impamvu rero jewe ntaramwerekana bayimenye kandi bazose no kuyimbaza jewe nta publicité ndiko namugirira si primus bwahe none ndamubwiye publicité yiki jewe ndafise ivyo njeje kumukorera ku stati none wewe iyo ushize umuntu kuri stati iyo bagushize kuri stati direct muhora wungu winziza ngahe kuri konte winziza ngahe ni ba postinga oya bishitse nta bishika nyene kiretse kusabuka okay nanje muri buca feta nzomuposta hasigaye iminsi ngahe kandi feta tuzokwitanga yiwanje gusuka kwa mazi mbura peti tukubura tuzoturanga ukazi bo oya ivyo ntavyo no harira kuko murafise uburyo ariko nandi ndafise uburyo yuko mwomurana umunsi wose none nivyo ntavyo sohotse mu nzu ninjya nkazibika mu nzu nzojya bukeye twakuma tugwe naho tuma tuje gukora ndazoca uvyuka so umwana wa Andiance ko tumuzana imbere ya kamera basha rero umva ndavuga ngo si publicité mama ngo si umustar n'umwana w'umustar si umustar rero nk'uwe uri umuhost umusheri wawe gupost umusheri wawe gacukundana n'umuntu
umukigabaje muri banki akora muri banki canke akora mu kazi n'umukozi wa leta uchumuzana ku makamera umuga ngo uyu niwe musheri wanje hamuyawana hamuyafanya nini wajeda jana muntu no kwerekana bon tugere dukora ku ma TV online yandi la majorité des personnes bazingana bafite diaspora ngo bakona ndari nkaje babona navyibushe maje nukuri sikubeshe je bijana byo muri STV kandi sindabihakana kandi afana kuma byandika nivyo navyo muri STV andamfashe bien kandi ndamushimira cyane kandi tunande kubwira nagufashe bien gute ntunkwege ko je simbeshe agufashe bien gute bivuga ega abafana barafise ubwenge bashaka kuyumvira ibindi ndagufashe neza ibindi byagoye oya wenda gufashe neza gute je mvuze gusa ko mfashe neza Oma ega warinze ubivugura bisigura ko bacavuga ngo umva ko muri Isaac TV ngo nene byari meze kunuku je ndafashe neza zikoma bon andi ni muvyeyi araduhanura araduha juste education ya bien meze neza kuko hajya iyo ukora ahantu juste umukoresha wawe atakwitaho hariho ibintu bitigera bigenda neza mu buzima bwawe cyo kimwe nuko ukora ahantu umubosi wamubona rimwe mu ndwi biratandukanye education ntigera ihinduka ariko umwamana hariho de comportement zihinduka n'izindi ziyongerako rero nico shasa kuvuga nzoryoherwa umunsi umwe nawe mbonye save the date y'ubugeni bwa miri n'umuntu kanaka nubwo ntamuzi tutaramumenya bizoba vyiza cyane kano kanya Imana idufashije umwe arashobora kwakirwa neza tukaja mu bugeni bwiwe bamwe mu bana nareze Imana ishimwe amina nawe ndabishaka bizotume bivugwa twumva agakurukuru basi bon su parce que ni ubitegura à part n'ubundi muntu yobitegura canke n'ubwo umuntu yokwimvira gusa akabitegura nuko ariko uravize umusheri uri single bivugire ko naze kuri mikuru single sindi single sindavyemeye none okay kandi ndacakeneye kwiga bon ndacara umunyeshuri sishaka kuja ku mugabo naje amashuri donc ariko uri single ego sawa twashaka kubimenya urazi kutarigera umpresent umusheri so rero andi ari abantu benshi cyane sujeje nyene ibintu vya diaspora byaravumye surtout haro n'inkuru ivuga kuri aba babibersi b'abahungu usanga bafite abakobwa bakundanye baba diaspora ugasanga ufise umu diaspora muri Arabie Saoudite mudemo wundi wo muri Etats-Unis wundi wo muri Beki ndigihugu gya nigiki sinovuga mu rutana ko giye sigihugu kandi rero twavukira gudufisingwa navuka muri wundi ugasanga yibereye muri za Belgique rero biravugwa cyane kuba Christian tukubahungu kuko twiga bakobwa sindavyumva cyane ugasanga mufise aba diaspora rero kandi mugatse musanga rero ngo mufise andi bakobwa mukunda inyino mugatinya rero ngo gupost ngo sheri banje kugira rya diaspora ni babaheba kandi izo nkuru ziravugwa cyane kandi gose bamwe muri bo natubwire yandi ko atafise niyo mpamvu udapostinga umusheri ufise umu diaspora hezagira abafana banje hezagira n'abamfasha ntibacike intege je mfise icyizere ko nzoshika one day rero jewe Imana ihezagira abafana banje nta munsi ndajya amafaranga y'umukobwa ngo kubera ko dukundanye kuva mbaho ndiko abivugira imbere ya kamera ntibirashika basi mugakunda niyagiriza sindakundana n'umukobwa ari mu gihugu cyo hanze nta na rimwe ico rero nkundira abafana banje baranyubaha rero baza kenshi ibyo bambwira ari akajambo nkunda kumva andi ndakunda ingene ufasha abantu andi ndakunda ingene ukundana andi ndakunda ingene witaho abantu yego niyo mpamvu je muri make nta mukobwa numwe yonyandi nuhari avyandike muri commentaire nta mukobwa numwe je ndegera nkundana nawe ho hanze igihugu umva nta mukobwa numwe vraiment ho hanze muri akundana oya kabisa Imana ishimwe rero yego so miri wewe orasenga je numvise muri ndore sivuga ngo urusengera abantu bose koko wa Mungu utaja mu misa genda vraiment ngenda mu misa saa mwazo mu gatondo nkatasa ine cyangwa ngenda saa ine nkatasa sita yaba katolika no muyaba ndi bomberge bavuga bakizwa mbega protestant yo mu bayaba abasani muca muza murasengera muri VIP
ya umva urafata bisi nimba ari zine ugira uje gusenga ni bisi imwe kuva mu ntuze gushika ngaho mu ngagara urusengera na esti jewe na Steve ndayisegera wambe nangwe gusengera ni yandi kwanza uravyakwe so nkora ndiko ndagwana oya gana ndishaka kubona aho ndiko ndatuka umuntu arahabona oya musegera na shabura nyina kaza amatwi yatakaye ajyana uriko iyo image vraiment cameraman ni target y'ibikorwa nyene uba uri shoke ego miti wakoze kumvugisha saba ndagushimiye yani wakoze kandi wakoze kunyima ifana yawe je sinakunya kuko nawe urabizi bankopesheje nanga yayiguze mbona muri kidaje ngico so abafana ba STV mwakoze kudukurikirana imana bayezagire kandi gose nandi imana muhezagire nubwo adasenga mugabo nta muntu umwe kwisi adasenga ko turi mu maboko y'ibiganza by'Imana kandi Imana nifite ubuzima bwacu n'iterambere mu biganza byayo rero ikintu kimwe umenya jewe ndabahanura abantu banje abafana banje abankunda n'abatankunda ushobora kuba utankunda utangyoherewe birabaho ko umuntu ntakundwa na bose ariko wewe utangyoherewe rero iyi mpano gukora igufashe uyikorere ko gusa bizoba byiza twige kubaha twige kuba utaravye umuntu kwangana nuko asa uha agaciro umuntu ari wese kuko ejo ntuzuzo gufasha uno musi ushobora kuba ufite ubuzima buri hejuru ejo bukaja hasi ugafashwa na wa wundi bwari hasi bwarabaye hejuru rero twige kubahana guhana duha agaciro buri muntu twongere dukundane urukundo Imana yadusavye gukundana ni gwiza cyane imihezagire yose je mfise ndayikura mu rukundo ndavyizera cyane ndizera neza kandi shimire cyane abantu bamfasha bose aho bava bakagera umuntu anampa views imwe umuntu amimanura ati urakora neza nanje ndimo ko nje ndaje vraiment umuntu avuga ati vraiment ukoze kuvyogenda neza kama iyo manuro nkayikorerako ndamukunda ndamushima cyane rero nkashimira abantu bose ayo nkashimira cyane wamfashemo uwamfashi uko indere yubahwe papa wewe wubahwe tu amafana ba STV ntibasezera cameraman mfasha umwerekana ndiye gushika gushika hejuru andurabere ndiko ndabereka imuzu wambaye iyi muzu kera uyambaye ruguru bava ngo wambaye umupira w'imbeho ariko andi tuyite amazeho yambaye izero apara mangwira zimvye nimba ari 900 andarabeshe andi nigera mbari muziri musinke ka dimire kandi yambaye kabutirizi andurabere basi vuga merci basi tuduhe asante ariko nambari amahera make gose mango muzu nayiguze 4 ubeshe ari kwa Mungu no musi kwa Mungu no musi niko none tuko misi turabayisilamu ubizi nyene usenga kuri bombeje ari wo musikiti kuri bombeje ya kuko dusaba abafana n'aba museum murabizi reka dushimira abafana ba STV turabakunda cyane STV, every story matters.